fata nk'umuntu aragwaye diabete ucuza kumuha kandi ibintu by'ibisukari wari umutetsi wategeza kuba wakoze rero ibyo uzi ukamenya ujya muntu ugiye guserva iyo afite ikibazo kanaka kugira ngo uze kumubera inyishu nuko ubanza kumubaza utekanye ata stress kubera izi ntoki zacu ibifungwa tubikoresha amaboko hajya umuntu yatanga icyo afise je namba naraye mbabaye mu mutima nkaza gukora ko kuri rwa rutomati nkarukata tushira amaze kuba direct muri rwa rutomati nawe uraza gufungura bwabo bara je nararana uko nyene cyane gose aha rero warayurashwana n'umugore warayurashwana n'umugore ukantekeranye umubabaro wararanye ahantu wa mbere mbo mu ma resto cyangwa mu ma hotel yego birashobora kuba bitari ko biragaragara cyane ariko uzobaza umukozi wo mu nzu naragaciyemo gatonya burya wewe warakoze mu nzu narahakoze numvise bavyise ngo ikiboyi rafa passe kuri state nashize ko ati mbega ko abahungu babita baboyi abakobwa nabo baca bita gute kuya abakobwa barahari bateka ngira babita bayaye nuko nyene waruheje kuvuga ati umutetsi burya ruta muganga dusigurire koko umutetsi yoruta muganga gute burya ibiryoshe byose sivyo gushira mu kanwa nyene none ku isukari sosa yego wogi kilo cyose cyangwa ubuki wokwereza konfitire yose ngo yiheze icupa ryose yego rero menya ivyo ugomba gufungura ivyari byo je m'appelle monsieur salade kubera iki nitwa monsieur salade je ndamaze imyaka myinshi ubonye kuva mvuye ku ishure ntavyibushe je niguma mu ibibiro ahubwo nturi uteka ivyo utarya je ndafungura ahubwo ndamenya ivyo fungura ivyari byo yego simfa gufungura mwino misi hari ibintu byishe abantu mu gifaransa bavyita obésité imivyibuho irengeje ivyo vyose bituruka mu vyo dufungura yego ivyo vyose bituruka mu vyo dufungura novuga yuko bishika mu mubiri bikatwonona aho usanga umuntu yavyibusha karenza urugero ariko ivyo navyo uno musi tuvyagiriza abatetsi canke tuvyagirize ingaburo mbi dufata zitabereye nk'umutetsi nizahe impanuro mwotanga kuri ba bantu uno munsi bariko barabona bariko barakoresha ingaburo dufungura ukutariko canke ukutabereye Yes, reka ndabaramutse nongere ndabipfuriza ibihe vyiza aho umumwese yo baherereye ahatandukanye ha mu gihugu cacu ciza cyo Burundi canke hanze y'igihugu aho ndavuga nko muri diaspora atandukanye ariko uko babiri kose ntihabura bitagenda neza mu buzima abantu b'Imana hari abagwaye hari abatabamerewe neza mu bitandukanye senga Imana gusa iraharira bibona kandi irabikora twagarutse kandi kundi munsi udasanzwe mba mvuga ati umuntu yavyutse caka vyuka amahoro ni Imana iba yabikoze bantu b'Imana nta buhinga na butoya burimwo iyi ni Buja Town TV twagarutse ukabutaragira subscribe fyonda hari aho gakengeri ubinyereke muri commentaire naho nyene dukeze cyangwa tunegure je niraja kuri micro ya mbere micro igira kabiri nayo iri kumutumire muramumenyereye cyane bamwita Frank Kuka n'umutetsi kandi urabona yaje yambaye zataniza abatetsi nyakubahwa reka twakira ubugira kandi kuri Buja Town TV twari tugukumbuye cyane murakoze cyane yego kandi tunabashimira ku buryo mubandanya mutwitaho abenshi nibaza ko kuri Buja Town TV baramaze kutubona inshuro zitari nke ku mazina ni Mugisha Frankeri ariko mu kazi naho baratwita Frank Kuka himself Mr Maguru Monsieur Salade kaje kujya ibyo byose urumva n'amasino twenda duhabwa mu kazi yego rero murakoze gose nibaza muri rusangi ibyo twashaka kuvuga ni nk'ivyo kaje kurya yes Monsieur Salade Mr Maguru yego ayo sanayi wacu yes kubera iki kaje kurya kaje kurya ntijyagije ubunyene
ryaje kera, hari umupapa twabona kera cyane kiga muri primaire, naramubajije ambwira ngo yitwa kaje kurya. Rero kubera sinebwamenye signification ya kaje kurya, ariko nibaza yuko kaje kurya ryaciriza gufata cyane, aho ntanguye gufata umwuga wo gukinjika nkabwira akazi abana, nkaza ndabaha udufungurwa umuntu yabisigaje. Rero bace bantaza iryo zina, nta n'iryo navuze, ariko abanzi benshi ku bana surtout banyita kaje kurya. Kaje kurya. Yes. Ego Frank, turaho iyo twumvise umutetsi, iyo twumvise canke umukinjitsi, kuba tabitahura canke kuba tavyumva vuba na vuba, kuba umutetsi w'umugabo bivuze iki muri rusangi mu kibano c'abarundi? Niho mvuga cane cane. Mu kibano c'abarundi umutetsi w'umugabo, rimwe na rimwe ntibabiha babita ngo nababoyi. Rero kuba babisaba boyi sinzi iyo ico babikuyeko, ariko ngira nuko ahanini nuko abagabo nibo bashobora kuresista mu gikoni, kubera umwanya munini tuwumara duhagaze. Rero jewe nk'ubu nyaho bigeze, Yego. kera vyari biteye isoni vraiment kuvuga ngo ngurateka umenga sakazi, nkuko naje ngenda kuvyiga bambwira ugiye kuzoteka, bumva nyine umenga biragayitse, ariko ubunye biratandukanye. Ugiye kuzoba umuboyi ga Frank? Ico vraiment n'umwigisha yanyigisha economy Ucana imbavu. Imagine. Ico rero bakora n'agafuko ugiye kugura amakara. Kandi numva bamwe bavuga ngo biragayitse ngo umugabo ngo kugendana n'agafuko. Biragayitse ariko n'utazi yaje. Burya hajya uzi yaje arashika, ashika neza. Ariko utazi yaje, inzira zose ziwewe zirarengana. Ariko urumva iyo uzi iyo ikuraje, inzira yiwawe ibiriyemo. Inzira yiwawe ibari imwe. Kuvuga ati je ni guteka. Sinshobora kugenda kwivangana umupira. Ushobora kugenda kwivanga mu bindi. Ni impano yawe. Gose focusing kuri vya bindi nyene. Ego. Turakubona ku mwambaro mwiza wo mu gikoni w'umutetsi, nuko turashaka kumenya mbega bisigura iki kwambara umwambaro w'umutetsi nkuko ukaba ufise n'idarapo ry'igihugu, novuga ngaho onye amaja mu izosi, hari abatabitahura. Bidusigurire mbega umwuga w'ubutetsi woserukira igihugu byoroshe cyane. Umwuga w'abakinjitsi n'umwuga uri noble, n'umwuga w'iteka. Hanyuma uyu mwambaro babona nambaye, imyambaro iratandukanye, ariko uyu mwambaro ubona ko urera. Igituma tugira umwambaro wera sikindi nuko tugomba kwerekana ko ari ikintu ca mbere c'isuku, ikintu ciza cyane. Ngira murabona le docteur ntibambara izindi mpuzu, nabo nyine bambara impuzu zera, kubera bagenda gukora ibintu vy'iteka. Hari ahantu haba hakaze cyane. Rero mu gikoni twebwe n'aba docteur burya turabasumba, kubera hakora mu nda. Ushavuge ko umuganga w'amagara umurusha ububasha? Je muganga arashobora kukwandikira ibintu, akakwandikira dufate regime kanaka. Iyo regime ntazoyigutera mu rushinge, bizoca mu bifungurwa. None ntivuga ko jewe muganga ivyo yakwandikiye je nza kukubera inyishu, ariko nawe nyine kugira ngo aze kuronka ingufu zo gukora bijya byose yabanje guca iwacu. None umva jewe muganga ntamusumba. Rero niko ndasigura iyi myambaro. Iyi ni teni international, dutegeza kuba twambaye teni yera, kugira ngo twerekane ko by'ukuri ari umwuga w'agaciro. Yego. Hanyuma amadrapo twashatse kugira ngo bamenye yuko turabarundi, tutari abanyamahanga. Ubonye idrapo ucome exactement uwo muntu igihugu avamo, kuko abamwe bose baba bafise ibihugu basanzwe bavamo. Rero naje nk'umutetsi ubonye idrapo uca wibwira directement ati ujya muntu n'umurundi, ujya n'umurundi cyane. Ego. Burya umwuga w'ubutetsi nkuko mwabivuze n'umwuga uri noble, ni ikintu gisaba yuko umuntu abanza kugira icizere ubwa mbere, kubera ko uramutunganiza ivyo afungura biramwubaka canke bikamugirira nabi muri make. Ndakenera kumenya mbega
kugira mwebwe abatetsi mugure icizere mu bantu n'irihe banga mwakoresheje n'irihe banga ushobora gukoresha muri rusange kugira umuntu nubwo yoba agwaye canke ari muzima ashobora kukugira icizere ga Frank? Burya uwo mwuga nkuko nariko ndabivuga, icambere nuko uza kubikora bikunze. Rero iyo ukora ikintu ukunda uza kugikorana umutima nyene w'urukundo. Rico cizere abantu badushobora kutugira ko si miti, ariko nuko dukora ivyo dukunze hanyuma ukaza kubitanga na wa mutima wa mbere. Kuko bibishe ntushobora kugenda guserva ibintu bibishe na gatonya. Rero icizere naho kiva nuko tugomba gukora ibintu dukunze, Ego. tukabikorera abantu tugomba ko bazogaruka n'ubundi. Tutabikora kugira ngo twikureko. Ego. Kandi tukaba tugiye gutanga umuti, même si tugomba gutanga ibiryoshe, ariko tugomba gutanga umuti kuri abo bantu. Umuti ku bantu. Yeah. Turaho nyene uvuze ukijanye n'umuti, Frank, mwibi bihe hari ukuntu abantu twigwara ibigwara vyinshi. Yego. Hari ukuntu abantu bononekaye mu mibiri, hari ukuntu abantu usanga muriko muragendana wamukora ko gato ngo tansira dutse. Wamukora ko gato ngo mana yanje ngiye kwitera insuline. Yego. None uno musi nirihe banga nk'umutetsi ashobora gukoresha muri rusange kugira ashobore kuba yovura yoye kwica novuga kiremwa muntu muri rusange? Ibanga rya mbere nuko umuntu yogenda gukora ibintu azi. Ntugenda kubikora kubera ukeneye amafaranga. Yego. Kubera bavuga ngo ubwiza buca mu kanwa. Yego. Kandi n'ububi bunumva ko buca mu kanwa. No mu ntango tugitanga nababwiye yuko turaruta ba docteur. Rero namba turuta ba docteur. Ako kantu rero ndashaka ko uza kudusigurira uje kudusigurira kwica kibazo nari nkuba. Rero turuta ba docteur. Dutegerezwa kuba turiko turakora ibintu. Ego. Tuzohava usige reputation nziza cyane. None gashaho wowe umaze kuba uri kuratanga, fata nk'umuntu aragwaye diabete. Ucuza kumuha kandi ibintu by'ibisukari. Wari umutetsi. Wategereza kuba wakoze rero ivyo uzi, ukamenya ujya muntu ugiye guserva yoba afite ikibazo kanaka. Kugira ngo uze kumubera inyishu nuko banza kumubaza utekanye ata stress. Kubera izi ntoki zacu ibifungwa tubikoresha amaboko. Hajya umuntu yatanga icyo afise, je namba naraye mbabaye mu mutima nkaza gukora ko kuri rwa rutomati nkarukata, tushamaze kuba direct muri rwa rutomati nawe uraza gufungura bwabo bara je nararana. Uko nyene cyane gose. Aha rero warayurashwana n'umugore. Warayurashwana n'umugore ukantekera ngiye umubabaro wararanye. Ahantu wa mbere mbo mu ma resto cyangwa mu hotel. Ego. Birashobora kuba bitariko biragaragara cyane. Ariko uzobaza umukozi wo mu nzu. Naragaciyemo gatonya. Burya wewe warakoze mu nzu? Narahakoze. Numvise bavyise ngo ikiboyi. Rafa passe kuri state nashize ko ati mbega ko abahungu babita baboyi. Abakobwa nabo bacha bita gute? Kuya abakobwa barahari bateka. Ngira babita bayaye. No. Oya umuyaya tumenyereye n'urera abana. None basi umukobwa nawe ateka. Urumva ko harimo akantu barihenze. Umuboyi n'umuhungu bari kuvuga umutetsi. Rero kubera ujya muntu akora mu nzu araba traumatize n'umubosi. Aratukwa aravuga ko atanakimwe yigeze amara, yavyutse saa 11 akora, akaciza kugeza izindi saa 5 nk'izijoro dufate. Burya mu gitondo ivyo aza gukora n'abana baraza kwifungura, na wa wundi yamutukara aza kubifungura. Bisigura yuko umubara afise baraza kusangira. Koka nijya mbere ndakumvise bantu b'Imana. So gahanye umuntu atekeye amabanga menshi umutima. Aho mugendana amabanga menshi. Nuko nyene warueje kuvuga ati umutetsi burya ruta muganga. Dusigurire koko umutetsi yoruta muganga gute? Burya imiti yose iva mu bimera. Je m'appelle Monsieur Salade. Kubera iki nitwa Monsieur Salade? Je ndamaze imyaka myinshi ubonye kuva mvuye ku ishure
ntavyibushe Mhm. je nigumya muri ibi biro ahubwo nturi uteka Jewe. ivyo utarya je ndafungura ahubwo Eh. ndamenya ivyo fungura ivyo ari byo yego simfa gufungura niyo Yego. mpamvu nakubwiye ko urumva umutesi arawuta muganga eh kubera bya bindi dufungura nivyo biri mu muti mm barakubwira ati umenetse umutwe genda unywe paracetamol mhm ariko si uwo muti umuti baca bakubwira genda unywa amazi genda ufate indimu mhm ne ntumva ko wa muti jewe namaze kuwuguha muganga ataragica kumariye mhm that's why docteur jewe ndamusumba ansumba mu mashure kubera yagiye kwiga nyene ivy'ubuvuzi ariko nanje nk'umutetsi mm canza kumusumba kubera hariho ivyo nzi nk'umuti docteur ataza kuguha hariya kwa muganga iwabo mhm aza kukurungika genda mu bize nutrition mm ntumva ko nanje canshikirwa ucushikirwa cyane gose yego kandi je ndaza kubikora neza cyane mm ko nza kubikora nkoresheje urukundo mm rero umutima w'urukundo uravura gose umutima w'urukundo uravura cyane nuko turaho nyene mwino misi hari ibintu byishe abantu mu gifaransa bavyita obesite imivyibuho irengeje yap ivyo vyose bituruka mu vyo dufungura yego ivyo vyose bituruka mu vyo dufungura novuga yuko bishika mu mubiri bikatwonona aho uca usanga umuntu yavyibusha akarenza urugero ariko ivyo navyo uno musi tuvyagiriza abatetsi canke tuvyagirize ingaburo mbi dufata zitabereye nk'umutetsi n'izahe impanuro mwotanga kuri ba bantu uno musi bariko barabona yuko barakoresha ingaburo dufungura ukutariko canke ukutabereye en fait ikibazo dufise ntitwogishira ku batetsi vraiment ahubwo tuza kugishira kuri societe yiwacu aho bita ba boss kugira ngo wemerwe kuri boss nuko utegereza kuba uri umuntu uvyibushe yego ufise imburujwa nyene igira ngaha uko nyene ufise ibitama bingana gucyanye aha rero ubu ntaragira imburujwe nini ntiwonyita umubosi oya kabisa none ga Frank wewe ico kintu kidusiguriye neza uno munsi umuntu atavyibushe atagira igitambi bimwe twita imburujwe ntibamwita umubosi koko wapi basi jano vuga nkande okay reka izina rya mbere rije hari umutipe nkunda ni Arsene Bucuti yego arakunda ibintu bya basket ukuri ni munini ujya mutama okay uramubona nkujyanye yego jewe turi kumwe burya by'ukuri wahavuza kuvuga boss ko arinde boss ni Bucuti bisigaye yuko udafise iyo mburujo nta jambo afise uko nyene baca badushira inyuma cyane nubwo jewe noza n'umuduga nkaba nonze qualification ntiziza kuba co kimwe ntiziza kuba co kimwe je nterekanye ponyo direct yego zerekana nyene ko ndi umutunzi vya vrai baraza kwanza bahe jambo wabo ndavyibushe yego urumva yuko aba boss nibo bibereye abansi nibo babaye abansi ku giti cabo kuri bo nyene ku miryango yabo sino abatetsi twebwe tumeze neza n'ukuri yego nk'umutetsi ufashije iki abo bantu bose gushika uno munsi twaba dufise ikibazo co guhora n'imivyibuho irengeje canke ikabije cyambere bafasha abo bantu bagomba yaba abavyibushe canke abari hagati na hagati bonze no ko batopfa gufungura burya ibiryoshe byose si byo gushira mu kanwa nyene none ko isukari sosa yego woga ikiro cose canke ubuki wokwereza konfitire yose ngo uyiheze icupa ryose yego rero menya ivyo ugomba gufungura ivyo ari byo babaganga twavuga ntitwavuze ba docteur mu gikoni hariho ba docteur bize ivy'ingaburo aribo mu gifaransa bita aba nutritionniste abo begereye baca bakora direct n'abakwiziniye abo babiri bonyene birakwiye kugugira umuntu umeze neza cyane none Obama ku myaka twamubonye
Kagame imyaka twamubonye n'abandi babuze amahera yo gufungura. Bajye barafise abantu bakababwira ati umviriza ibi ntugeza ku munwa no kumwitwarira yo mwitwarira. Hariya barazi icari cyo igikoni. Ariko twebwe bakubwira ati jewe nije nsuma. Nkeneye byose inyama kuza kuzishira hajyanye. Ama mayonnaise. Ushire ngaho imirete. Uraza gusanga bavanze ibintu ukore des acides utazi yo zavuye. Neza cyane. None wumva bazohava badutako imyiko mwe twarabishe. Ahubwo ni hanyuma tubereke inzira yariyo. Babatumbere inzira muyitwereke canke inzira muyibereke yariyo. Uno musi umutetsi yokiza ubuzima bwawe canke akabwica. Gose cyane. Ni giki umutetsi yokora kugira kize ubuzima, ni giki umutetsi yokora kugira kize yica ubuzima, n'impanuro ku batetsi muri rusange imbere yuko dusozera ikiganiro cacu. Icambere kugira ngo umutetsi akize nuko yokora anezerewe. Niyo wamuturubika umutetsi ntazobikora neza. Hanyuma ivyo yokwica ni muri ca gihe yabikoze afise pressure mu mutima, acaza gukora inzigo. Donc bwabumara nababwira araza kubaha babandi ariko araserva. Rero umuntu wa mbere atarakwiye kuba stress yari umutetsi. Rero ndangiza ndabamenyesha yuko abatetsi baduha ijambo. Babaha ijambo. Tubafise mu maboko. Babubahe. Ubwiza bucahe mu kanwa. Buca mu kanwa. Reka ndagushimire cyane Frank. Murakoze gose namwe reka tubashimire. Reka ndabashimire ku kanya mwaduhaye. Ubwo reka nshimire n'abadukurikiranye kuva mu ntango gushika mu mpera. Iyi ari Buja Town TV muri rusangi twama turi kumwe namwe mu bitandukanye. Ubwo nakagaruka, bye bye, hasta la vista.